hariho umuzungu w'umugenzi wanje twari twahuriye nyene muri Akira ico gihe nawe nyene yumvise ndiko ndatanga témoignage gutya aye aca yumva arankunze arangirira ama publicité hanze ni naho naciye ndonka prothèse nziza mu mafaranga yandungikiye aba New York nuko atumva ikirundi mugarabizi arabizi ko ndabushimira yeah, his name is Sean Scanlon. He really knows that I really love him and yeah, I'm very grateful for whatever he has done for me since from Kigali and you know up to when I came back to Burundi even up to now he continue helping me in different things. Yeah, he's wow. He's a good father. Turabahaye ikaze abakunzi ba K90 TV hama kuri micro turi kumwe na Aimée Sandrine nkuko mubimenyereye hama inyuma ya kamera naho hariho David hama kuno munsi nabazaniye umutumire ni umukobwa akiri muto cyane mugageragerageze kutubwira muri make kuvyerekeye ubuzima bwiwe isaha y'ubuzima bwiwe parcours yagize kuva akiri mutonya gushika ahageze kwino saha Hamarina genda batumiriye abakunzi bacu mugire share partage mugire na subscribe kugira mbandanye mubona ibiganiro vya K90 TV hama ekatuma umwanya yidondore mwitwa gute nitwa Bernadette Niyitungira navukiye muri commune Bugendana mu ntara ya Gitega mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 ego. Okay. Haba kuba kunzi batazi icyo dushaka kuvuga nako dushaka kuvuga kuri histoire ya Bernadette. Dushaka kuvuga kuri histoire ya Bernadette afise ubumuga mugabo ntiyabuvukanye mugabo muri uko kuntu nyene afise ubwo bumuga bwiwe hari ibintu byinshi akora n'abantu bakomeye badashaka gukora. Franchement je vous dis hari ibintu byinshi ahora akora n'umuntu akomeye badashaka gukora abandi bashaka bigira ibintu jewe sinoterereke mugabo wewe arabikora ukumirwa jana nukungene mu bigaragara twe tugita mu bundi ngo afise agendana ubumuga mugabo kugendana ubumuga kwiwe arakora ibintu hamwe n'umuntu yumirwa muri make nshaka ndamuhakanya ashe kutubwira gake histoire yiwe ingene vyagenze nibaza yuko ni ibintu byinshi akora araza kugerageza kudusigura muri make byinshi akora hama mugende muravyumviraho mugabo umve yuko hari abantu bashobora gukora ikintu hari abandi bavyitwaza bakabigira kumenga ni ikintu badashaka gukoresha turagwaye akanya rero ushoboye kutubwira muri make histoire yawe ingene vyagenze kandi ndaziza gufasha abantu benshi cyane. Rakoze Aimée Sandrine hanyuma amazina yanje mwayumvise nokongera ko yuko narahejeje amashuri narahejeje université Summit International Institute ino mu Burundi hanyuma nize igisata ca hôtellerie et tourisme c'est diplôme ya baccalauréat hanyuma nkuko bivuze ndagendana ubumuga sinzi peut-être que araza gushaka kuyibona nambaye prothèse fise ukuguru kumwe hanyuma novuga nti ngerageje gucishamwo make canke kubivuga mu ncamake ubumuga sinabuvukanye nabugize ndi umwana ariko mutoyi cyane nari mfise imyaka 2 igihe mwese abarundi benshi barabizi ibihe Burundi bwaciyemwo intambara z'amoko n'ibindi byose nanje rero hari mu 1993 canke na 4 hari mu 1993 rero ico gihe navuga nti hari igihe nyene Uburundi bweko buca mu bitoroshe mu ntara muri commune narimwo aho mvuke Bugendana naho twarashikiriwe cyane wasanga imiryango myinshi yabuze abapfuye abamugaye nyene rero ndibuka neza ico gihe ibyo bambwiye kuko urumva nari nyine muto cyane hari ubusi wo guhemba ikawa abantu b'Ubujumbura sinzi ko bawuzi hari igihe
kenshi hakunda kuba ari menga mu kwa gatanu ego igihe cyo guhemba ikawa abantu baba bafise amafaranga menshi bahembwe wasanga abantu baborewe banyoye uwo munsi no kurya inyama mwararya inyama kuko wari umunsi special rero ndibuka papa ariko arambwira yuko ico gihe bari bavuye guhembwa hanyuma je bari bandungitse ku mu oncle wanje hanyuma baca barampitana mugabo mama yari yagiye kurima amaze kugira amasaha ku mugoroba aramuhitana kugira ngo baze kuntora kugira cyo dutaha ariko yaramubwiye ati buriya hameze nabi hari amasasu abantu bariko baricana ariko papa nyene kwera yari yanyoye tunyene urabizana abagabo avuga ati umwana wanje ntashobora kurara hiyo tutegerezwa kujana hanyuma dushitse mu masaha yo ku mugoroba amasaha nyene yo hajya bwije 19h ari saa moya mu Kirundi batangura kumva amasasu mugabo baravuga ati reka duteke hanyuma turaza kuduga mu misozi duhunge nyene hama barateka barahunga nyene kuko ico gihe vraiment baravuga ko nta muntu ashobora kurara mu nzu turahunga turaja mu misozi jewe mama yarampetse mugabo ndibuka yuko yarari hafi kubyara yari afise nibaza ko yari bura nko mwamezi canke kwezi hanyuma tuduze turarayo ariko mu bucagucagu papa aravuga ati reka nmanuke ndabe ivyo twasize muhira ukuntu bimeze ndabe urugo bananye n'umugabo kwitangira imbere mu gitondo kuja kuraba akarere amanutse haheze umwanya niho mama yavuga ati yo nibagiye kumutuma indya z'abana indya zo mu gitondo cyavuga ati okay ko yamaze kunsiga reka manuke nanje ndamusangeyo amaze kumanuka aramusangayo ariko rero papa amaze gushikayo acahura n'abantu rero bari muri abo bantu babagizi ba nabi bambaye amakoti yagera ku maguru inkoho ngo barazinyegeza kenshi kubera ivyo bikoti baba babifungiye nyene haba babaza wewe aya masaha uri gukora iki ugati je nanje kuraba urugo rwanje ndaba uko rwaraye ngo we rero ngo wigize nkagarama ruganda kugira ngo uze kuveya ivyo mu rugo abandi bose atariho baravuga ati aranyena aragenza make mama rero amaze gushika muhira asanga papa ari ngaho n'abasoda bari ngaho hanyuma aravuga ati karabaye urumva umuntu n'umugore afise n'inda n'abana babiri byari bimugoye hanyuma ico yakoze yaciye yicara ngaho nyene papa rero abo bagomba kumurasa aca ariruka bariruka hanyuma baramuhusha ico bakoze baramuteye imbugita nayo ariko ntiyamufata aca rero aragaruka bamubonye ko yabasitse aca aragaruka muhira papa nawe aca baza inyuma bukebuke aca yinyegeza hano inyuma y'inzu mu bitoki hama bagarutse kubera hariho amajambo bari barumvise nyene y'ibintu papa arabika abagwanyi ngo na mugenzi w'abakirumva ibintu nk'ivyoye hanyuma aca baca baragaruka kubera ishavu nyene ryuko bamuhushije baca bavuga reka duhohoshe umuryango wiwe hama baca bararasa mama baramurasa urusoro mw'ibere ruca mu kuguru mama carapfa mutoyi wanje nawe kera bica nabi bahonze imihini imisekuzo kirya kintu basekuza isombe nisekura mutoyi wanje uwo nakurikira ahubwo mukuru wanje urumva ko mama yari kumwe na mukuru wanje na jewe n'uwo mwana yari afise monda hanyuma bigenze uko papa ivyo vyose urumva ariko arabiraba ntaco yari kugira ntiyari kuyerekana kuko niwe bari bashaka hanini baragenda mugabo bariko baragenda baraca baravuga ati baje kuraba urabona ko nibaza ko bagize nk'ivyo bagira muri filme urabona ko baca bagutembagarisha ukuguru kugira barabe kukinyagaza bararaba barabona basi ko ngihema buke bavuga reka tugahohoshe bavuga ko yakareke ngo karaza gupfa nyene reka tugahohoshe baraharira nyene baragira ama discussion ngaho oye umwe acavuga ati kareke karaza gupfa nikabura amaraso baca baragenda bagiye papa rero
niho rero mu nyuma ngo yacaza araraba ko nyene ko hari ico yokiza ubwo urumva mama yari yamaze gupfa mukuru wanje yari yapfuye nanje nari nsa n'uwapfuye hanyuma papa nyene arumvize nyene yarakora ku mutima imva nyene kakano kagitera bukebuke hane yanavuga ati uyo mu minota nk'itanu aza kuba yapfuye mugabo mu nyuma amaze gukora niho nagiye gutabura yuko Imana itarashira akagapwe ka nyuma vraiment ntahuje ibifise ibintu byinshi yakubiki nyuma rero niho papa yaciye anterura acaranjana kwa muganga umva hejuru y'amasasu bariko baraturira amazu hirya no hino ariruka aranjana kwa muganga aravuga ati basi mfume ngerageza ndabe kuno bigenda aragenda kwa muganga kuva muhera gushika yaho nari aho bita kwivuriro ryo mu Mutoyi ibugendana ni nk'amasaha nka 2 canke 3 genda n'amaguru hari kure cyane aragenda ashitse mu nzira niho yahura n'umuntu acamubwira ati uwo mwana rero muhamata nawe twiwacu ntanka twari dutunze kandi bice gihe ni ari guca ansira hasi ngo aje gukama nuko tari kubatse zifise mugabo acaronka umuntu amufasha nyene barampamata bagenda nyene arandamiza udutabuke buke kugira barabe yuko umutima wabandanya utera hanyuma ashitse mu nzira niho yahura n'umuntu avuga wewe wikoreye umuntu yapfuye umujanye hera ati umuryango wanje wose bawishe urumva yari yapeaze controle mugati reka ndagufashe yarafise imodoka urazantu kera bafise imodoka ashobora abantu bake cyane bo acaramufasha baranshikana kwa muganga ariko rero kwa muganga urumva ni mu gihe cy'intambara hari abantu benshi bakomeretse bitandukanye ama soins d'urgence aba araba abantu bose mugabo ntibashobora kubavurira rimwe rimwe kenshi usanga n'abaganga bakenye hanyuma baramubwira ati uwo mwana rero turamuvura mu kanya baranyinjiza muri urgence hama bo papa yagumye arindiriyeyo nawe nyene ntazi byabereyeyo mu giconzi ico gihe nibaza ko bashoboye kumpa petete ibintu bishobora kungarukana amaraso mugabo ngoma ngaho muri urgence papa kumubaza bimeze gute ati umwana ariko aratora ubwenge ati turamuzana mu kanya iryo joro ryose papa araza aranaryama ari impande yanje nyene atazi ibyabaye ndi ngaho ntiyamenya nuko bananciye no kuguru ntiyumvira no kuraba gufukura ngo arabe ingene baba banamvuye ayuba arakuba ngaho mwijoro muri ko burace ntiyavuga ati reka ndabe umwana wanje ingene bamuvuye hewe asanga nta kuguru kuri kavuga ati ntabyo ashobora gusuporta mu mutima nyene acaragira agakrize mental ubwo nyene hama nyene urumva ko byari ibintu bikomeye cyane ku muntu w'umubyeyi ampise atafise n'uwo mwasista nta bantu bo mu muryango baba bari impande yawe mugabo Imana yarakoze ko naharokotse kubera ko narashoboye kubyuka nama ico nibuka papa yambwiye ati ko yakoje mama banje abavyeyi banje bose bari abakatolika nari narabatijwe muri katolika nasenga muri katolika ico nibuka cyo nuko mama misi yose yamanzindukana mu misa yo mu gitondo hanyuma ico gihe rero maze gutora ubwenge harya anesthesie irikira kuvamwo nibuka ko naririmbye ngo navyutse ndirimba indirimbo bamwe petete ni bayizi mugabo katolika ndazashaba yimenya canke abaciye mu dini rya katolika yavuga ngo sinoreka gushima urayizi ndashima Imana yanje yanteye iteka nkiri yari iyo nyene abantu bose mu bitaravuga ati uwo mwana yaba mu cikuguru ari mu bitaro ariko aririmba indirimbo z'Imana ndibuka yuko igihe cyose namaze mu bitaro nama ndiko ndaririmba indirimbo z'Imana kuko mama nivyo yari yaramenyereje ariko bico gende mu bitaro numva ko bya bitaro by'abazungu baratugaburira mugabo rero Imana yarambitse igikundiro papa aragira igikundiro ku bantu ku buryo bw'uko jewe narafungura kandi nafungura neza indya zo mu bazungu mugabo abo bantu baba abagizi ba nabi kandi bagumye baza kurondera papa mu bitaro ushika y'abazungu bavuga ati wowe rero uva mu bitaro uze kuba mu bapatiri uwo mwana wawe tuzomukurikirana naho rero byabereye papa aragenda akazaraza kunda bari rimwe akoma abazungu mugakwera bya bintu byose byamuca mu mutwe
biranka ko haguma arapfura aragenda mu nyuma cange maze gukira rumva iyo vuriro yo mu Mutoyi yari ifite na orphelinat baca banshira muri orphelinat kubera nta muntu wo muhira n'umwe bigeze babona atari papa wenyene ngoma ngaho mu bandi bana ndibuka yuko ni jeje nyene menga nari mfise ubumuga mugana nakana mvuge none umuguruguru nari umuguruguru ngira ari ibyo by'ubwana umwana ariko rumva imyaka yose narahabaye nk'imyaka muri orphelinat ingana nk'imyaka nk'itatu ego mugabo papa namubona gake akaza agasubira akagenda urumva mu mutwe byari byayangaye aca rero urumva papa mu kugenda ntiyasubiye aho twavuka yaciye agenda ahantu biti Karuzi sogokuru yari afite itongo aca bayo aba mu nzu iri bizarre muga mu nyuma niho rero haciye haba umuntu w'umugenzi wa famille maternelle araza aransaba aho naba aravuga ati ni mu moment jewe turazinanye naho muhiri wabo ndamutware muhira baravyemera cange ndakwa muhiri wabo aho we naho nabaye ubuzima bubi urumva umwana yabaye mu mazungu twafungura mu gitondo saa 4 saa 6 saa 9 mw'ijoro nta bintu urumva abafungura neza veme by'ikizungu ugaca ugenda ahantu no kurya bakarinda kugutuka generally ndarigira ko pipi rumva narinkira umwana nkazoje nk'ico giti narakubitwa vraiment nk'impene mugabo ndamushimira ko yantonze igihe cyose nahabaye mu nyuma barahavura paparaza kuntora baje kuntora baca banjana ku moncle wanje moncle paternel aho ndahaba mugabo nabo bari abantu badafise uburyo bwo kwibeshaho ubuzima nyene bwari bubayabaye bwa ruguru ndashika ndahaba ariko bakacambye ati rero wewe kubera ko urabona ko ubuzima bugoye ntushobora kuronka ibyo dugufungurira barambwira ngo nzoje gusega mwibarabara ndagenda mwibarabara ndasega saba amafaranga abantu bagiye ku isoko surtout ku minsi y'isoko na dimanche bagiye gusenga muga rero jewe ibara ni sinzi abantu barankunda ntibashobora kunyima amafaranga hanyuma urumva ndayaronse nace ndayabashira ndayaronse ndayabashira hanyuma ndabaho hantu mu nyuma famille maternelle abatante barambona baca banjanye iwabo ndahaba mu nyuma papa avuga ati uyu mwana ifo kwa nyegera araza arantora co tugenda hehe Ikaruzi tuvuye bugendana tugiye Ikaruzi kandi aho hose ntigera yideplace n'ikinga twagenda n'amaguru kandi yagenda mpetse ku rutugu kuva bugendana gushika Ikaruzi ngira ni nk'amasankane n'amaguru twaragera ahantu akaruha tukicara kagura amandazi niko bayita ico gihe canke ubiyoba tukicara tukarya hama tugasubira tugatambuka tukagenda turakina mwibarabara nyene sariye biryoshe uri kumwe n'umuvyeyi cyane ko ntarimenyereye no kumubona hama turagenda turashika Ikaruzi nsanga nyene aba mu inzu atari niyiwe inzu yasanze ngaho umuntu yari yarubatse yarahevye ivya bindi Imana igutegurira ibintu udashobora kumenya inzu itagira amadirisha itagira n'umuryango ntitwari dufise isafuriya ntitwari dufise n'inkono ico twakora ico papa yakoze yamenye inkono ariho ikintu c'ikijo urujongero raruzi inkono basura yize y'ikirundi uyimenye gutya rero bijya bintu bisanzara biba rurujo rero rwa rurujo runini yani ko twatekamwo tukeneye nko gucumba urumva yarabanza agacumba hanyuma tukarya nk'ubugari aho hose urumva n'ibyo twarya sinzi niyo yabikura vraiment sinigeze ndanayimubaza kuko nitwari twararimye hama haca araboneka umuntu aratubwira ati mwebwe rero muzoze muraza gufungura muhira yaba hepfo yo muhira rero misi yose twamatsiko tuhagiye gusengera bambego gufungura muhira turaguma ngaho rero mugabo nko mwijoro papa turyamye narikangura nkasanga sihari ubwoba buranyishe uri umwana ntiwamenyereye kuba mu Kirundi habyuka nanje nkarira kumbe papa yagiye mwijoro yagiye nkano hari twegereye hafi kuruzi ku Ruvubu yagiye nko kuruzi akacagaruka nko mu gitondo biko buraca nyene tukaja kurondera ngisate nko mwombati tugahekenya nyene twari muri ubwo buzima gushika ndagira imyaka 8 ngeze ku myaka 8 niho twarakunda kuja gusengera imugera hanyuma rero umunsi umwe
kubera ko je narakunda ibintu vy'Imana ndavuga narakunda cyane gutamba bajya batambira Imana narakunda ari kuja imbere nka patiri ariko aragira ibintu nkaguma ndamwimita ndamusubiramwo bagiye gutamba nkatamba naje imbere ya patiri hari umupatiri mukuru wa Paroisse Mugerane we hapfuye rero avuga ati hari hakana je nkunda kubona hajya imbere ako kana kametse kuno arabaririkiriza hanyuma baramubwira ati twakwana turakazi niho reba hapfuye barantumako nyina amubwira papa akiramubwira ujya mwana azaze ndamujane ku ishure mu bandi bana papa avuga ati impossible ntibishoboka ntituzovana uyu tuzogumana nico kinege canje nasigaranye hama kuva ico gihe rero niho maze haheze igihe nyene papa aratinda aragondozwa aremera aranjana aravuga ati condition turajana ndabaho umushizi hanyuma aramwemerera ico gihe twarajanye Igitega kuri centre aho bita centre des handicapés do Mushasha hari abandi bana nyene bagendana ubumuga bakuze n'abakiri batoyi cyane ndashika maze gushikaho papa arabonye homba cyasubira ikaruzi nanje sigara ndatangura ishure aho otwaba baraduha amasabune byose baradufasha nari mfise n'umutante paternelle niwe yaramfashije nawe nyene mu bintu by'ishure yari umubikira aramfasha mu bintu by'ishure niga mba ngaho muga niga mu kindi kigo cyo hanze kuri indi shure ry'abantu badafise ubumuga hama nyene ndiga primaire ndayiheza ngeze ndatara concours ndagenda muri secondaire ndiga secondaire mba ngaho nyene muri ico kigo ico gihe cyose papa yagumaza kundaba akangemurira ibiyoba hanyuma aragira igihe nyene aragira mariage muri 2000 aragira mariage n'undi mugore arabimbwira ndumva mfise ishapu ndavuga kubera ikibazo n'undi mugore urumva ko twari twamenyanye nabonye umenga urukundo rwose yaramfitiye nshishira kuwo mugore ndababara ndavuga kubera uraza abantu benshi bavuga kuri ba mukase b'abantu bavuga mukaso azogufata nabi unozosubira ibintu byinshi kandi ndavuga nane ngire gute hanyuma jewe urumva ico gihe cyose sinigeze ntahamuhira Ikaruzi nagiye kuja mu Ikaruzi ari nko muri 2000 na kangahe nko mu 2005 ego hama nyene mu mama ndamubona muga ko yavyo nebe ari barambwiye nari naramishizemo nabi ikintu cyose yabona sinigenda ndakibona mwiciza hanyuma ndavaho ndasubira mva nane nagiye muri vacances ndasubira muri ya centre ndiga secondaire ndamugushika muri 10e ndakora test 10e hanyuma ndayitora mugabo muri ico gihe twari twasubiye ibugendana twari twasubiye kubera hari umu grand frère wa papa nyene tutari tubanye neza bama we ko baragwana bikamba baza ndamusaba papa ifoko dusubire ibugendana basi itongo turi hebe tugende kuba mu mahoro hanyuma papa cyasubira ibugendana byabaye ibintu nyene navyo nyene birimyo ibintu bikomeye cyane bavuga ko bagiye kubatwara amatongo ariko byaragenze neza twarashoboye gusubira kuhubaka baca banshira muri interna umva muri interna kameme urabizi utegeza kugenda witeguye indobo amashuka aba uniforme bashasha kandi urumva nyene natwe buryo ntibwari butworoheye muri iyo interna rero kubera nabo nyene ubushobozi ngira bwaragabanutse twari dusigaye turiha minervare yaho tukaca twongera tukariha minervare yo kwishuri ntivyari ibintu byoroshe nk'umwana nyene aba yaraje ico gihe kandi famille idafise uburyo mugaba hose urumva nari ngendera kuri bekiye nafite bekiye yo mukwaha imwe niyo nagenderako ndibuka ngishikaho baguma banwenga nafise umutwe munini narakunda kurira none wagiye zinzi ni Imana nyene ni hatari rero ico gihe naramenyereye hama rero urumva maze gutora iyo test 10e ngiye muri interna bisaba ko ntegura ibintu byose nta papa wanje nta buryo afise non plus famille yanje nyene ntiyari iri hafi yanje navuga ati bimwe bavuga ati kugufasha financièrement ariko nyene ndamubwira papa je naho biruko ifoko mbandanye ishuri umugabo rero tugiye kubigerageza
papa aravuga ati je nta buryo mfise nta buryo nabutoye mfise simbona ko noronka minervale iki mugabo umoncle wanje aca aramfasha kurondera attestation d'indigence kugira nige ntariha mugabo ico oyego kiravuyemwe ariko arasigaye amakaye arasigaye amashuka arasigaye byose nyene byo kwishuri ndavuga nti jewe sinzova ngaha aye ntabifise mugabo ndabikure ko ntiba papa aravuga nje kwiba ntibyakunda hanyuma hari umoncle paternelle yabi ni Bujumbura je sinabwigere nari naraje ni Bujumbura kera tuje muri bintu byo kuririmba competition ibintu bya anti corruption niho novuga nari naraboneye Bujumbura rero nagomba numva ngo Bujumbura hanyuma ndamuronda aduze ku rubanza ndamubwira nti jewe naratoye teste ya ITM bambwiye nararose kuri nje muri internet mugabo nta buryo mfise cyambwa ati je nzoguhamakaye ndavuga nti ico kiravuyemo hariho umupatiri rero wundi narinzi shanamwandikira ikete ndamubwira jewe bimeze kuno ashambwira ati okay nzoguhamakaye ndavuga niko amakaye ambanye menshi soka nti hamwe nzoce ndagurisha mugabo rero aragera igihe nja ku ishure naye makaye ataranambwira n'inyishu yaho nzoyatora nta na uniforme mfise mugabo papa shavuga ati jewe ndafise amafaranga 5,000 niyazo kuja ndavuga none itike naryo twaci namubwiye nti umvirize tuzove ngaha muhira tugende Gitega n'amaguru acatira ikinga yatiye ikinga umugenzi amusorera icupa cy'urwagwa tuvi bugendana amasaha 3 n'amaguru tugenda n'ikinga tukururuka tukagenda haduga tugasubira tukurira urumva navuga ni jewe sinoshobora guha ibishure noca mbaho gute boca mbaho mu kibano bansuzugura kandi je nakuze nzi ubwenge mwishure vuma naronka amanota meza abantu bakanyapisa nyene bakavuga urazi ubwenge narinzi igifaransa gose nkavuga nti ibintu ntivyoherera ngako nakuze je shaka ko mu journaliste hanyuma dushitse Gitega rero nsanga naciye mca kubabikira baba militant baca bambwira ati bagusigiye amafaranga ngaha nsanga nsigiye amafaranga 10,000 uwo mupatiri umwe yanyemerera amakaye amafaranga 10,000 ndamubwira papa rero reka nje mu isoko ngure ijipo ya uniforme ngure n'isahani n'ikiyiko n'isabune nka 3 ayo mafaranga azobahetse cyatuja mu isoko cyangura ndabigura nyene mugabo kubera ko papa masari karihuta acambwira ati urasigaza amafaranga ya taxi pera baca bakujana papa cyasubira inyuma nisakoshi nyene ndagura ivyo nyene nari nshoboye kuronka cyo ndagenda muri interna nkabona abandi bafise amavarize yaje ndavuga nti Yesu ndamaramara mugabo naramaramaye nyene ndavuga nti none ngire gute sinigira uwo ntari ndaja muri interna heyo nkabana abandi bakaba yahama minervale bazanye amanido bazanye ibintu masukari nanje nta nikikomera nifitiye ndavuga nti ikivuga nuko mfise isahani hanyuma abokeye mbona abandi bafise barambara ama uniforme arabona tu uniforme dushasha kweri kandi barabana bo mu muji vraiment barabona ko abana bo mu muji ndavuga nti jerekana yambarira iyo jipo ashiyo jipo yagera ngaha mugazi inyuma gatoyi nagiye kwambara prothèse niga mu mwaka w'indwi niho umubikira yarahari yarambwiye ati nyimba udashobora kwambara prothèse ucuta uve muri interna ndavuga nti aho rero ntibikunda kuko jewe kwambara prothèse kutambara prothèse ndabona yuko yombuza gutambuka kuko mfise bekiye naraswata narakina ikintu cyose nshaka nariruka nta kintu kimwe ntashobora ndavuga nti prothèse zombuza gukora ibintu byinshi mugabo we urumva yarabona ingaruka nziza zizoba kuri jewe ni namara kwambara prothèse rero muri interna bokeye barambara ama uniforme nanje mfise jipo yonyene ndambara n'agapira gasanzwe mugabo rero nasanze umwana twigeze kubana kera muri interna mugabo ntiyarafise ubumuga ashambwira ko utambaye uniforme nabwa jewe wangu nta shati mfise gati inko tukene muri dozaye ndagushati turagenda acaramo iyo shati mwana shima carana yingabira hanyuma ico gihe nambara n'ibirato sinambara ibirato mbona ko sinafise prothèse nziza nambara ibirato vya ferme ni masocks agera ngahe ruguru hanyuma cyambwira none kama socks wambaye yaratabutse gapfumu yakura wambaye ibirato bisanzwe mugabo rero nari mfise isoni zo kwerekana prothèse muri abantu bose ko banyeshuze baguma bandaba nije nyene nagenda no muganiga muri ntena mugabo ndiga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri Imana ivugira burya mpwe yera
arakomeye cyane Cane. ikivugira mu mwana yitwa Melise papa we yari numva ngo papa we ni umuminisitiri icyo gihe acaraza arambwira ati je nabonye umenga ntufise ibintu bikwiye mbwira ibintu buze kuko n'amakaye icyo gihe navuga amakaye yose nayo nyene ntiyarakwiye arambwira ati ndeka jewe umbwira ibintu byose ubuze nzobikugurira oya reka kwigora nje ndimura ishikaye imwe ndayimuramwo amakuru abiri nta kibazo iyindi nzoyironka mvuga ati ntangorane jewe ndafise amakaye yanarenzeko ndafise amasabune twanabisangira ndavuga umwana wo mu muji ace kunyegera ndavuga ati okay ndamwandikira ndamugirira liste y'ibintu byose nyene ntari mfise harimwo amakotex ibaze kuja muri internet ndagira kotex hanyuma caragenda icyo yakoze yaragiye sinzi abanyeshuri bo mu ishuri iwacu nyine babikoreye hamwe banzanira ikintu cyose n'isukari byose baranzanira n'amashesheti amakareso ibintu byose nyene nanje ndumva birandenze ndagenda mu cumba ndarira ndavuga mana bakoze numva ico gihe nyene gushima ko wanje kwarukurira kuko sinaye gushobora kuronka amajambo naho bari hose vuba mamenye ko ndabashimiye witwa Bella Melise badonera abo twiganye nyene muri 3e lettre moderne muri Pacis bamenye vuba ko ndabashimiye ngeze seconde rero naraje ku ishure naho nyene ibintu byose nyene hanyene bidakwiye mugabo je nahise courage vuba yo kwiga nabona yuko kwiga ko wanje niko kuzotuma societe basi idasuzugura umuntu agendana ubumuga uvuga ko ndabemeza nanje hanyuma ngeze muri seconde mu gice gice papa araza kuzarandaba akumva aryohewe nakuze arambona ico gihe mara yamaze kuronka n'abatoyi banje hanyuma rero subiye inyuma gatoyi mukapapa urumva aho twabane bugendana hari ikintu nigeze kunkorera ndumvisha avu ndamubeshera kuri papa aramukorera aramugirira nabi ariko naramwihanye ko narabusavye imbabazi na message nabwira abantu bose buriya bamukase w'abantu bose sinibameze nabi vraiment hari abamama bameze neza bazi gufata neza abana babo nuko dukura tuzi ngo bamukase w'abantu bameze nabi tugaca tubishira mu mutwe uko tubishira mu mutwe naco cyo tugira comportement iri different niyo bashaka kutwereka ugasanga turabomana mumaze kubomana rero numva ntimusubira guhuza je naravuye ndabona ko mukapa vraiment ameze neza ahubwo nije nashaka kumubwira umuntu mubi ubu rero turahuza no mu mama mwiza cyane gose sinogingene namuvuga n'umuntu sinzi ngene navuga afite ego numva ntashaka kuvuga ngo ni mama kuko urumva manke y'umuvyeyi gumuyifise mugavema arakora ibikora inka hanyuma nacagerengeze muri seconde imana irankingurira umuryango nari umuntu asenga cyane nari ngisenga mu idini rya katolika muri iyo interna yari iso convention catholique naragira narumuririmbisha muri eglise nararirimba nari no mu mihari itandukanye hanyuma rero ico gihe nyugurira imiryango icabaye niki haje ishira hamwe ryegukira umuhora wa Econet ino mu Burundi gitwa Higher Life Foundation yari ONG iyo ONG imaze gushika iravuga eza kwa directrice yavuga ati twe tukeneye abana bafise amanota ya naya bazi ubwenge tuzobarihire minervare ico gihe amanota bavuga jewe sinashikana naburamwo rimwe mugabo bagenda baraba par classe mugabo abo bana bashaka aba indigente kandi iryo shure ryari ry'abakobwa gusa rero bamaze kuraba mu ishure bakabona nta mu indigente n'umwe tunganya amanota bacavuga ati noyo Bernadette vraiment arakeneye ubufasha camba ntarosi ingene niga umwaka utanguye baraguha minervare bararihana hagati y'ishure hama bakaguha amakaye ntibaduha vyose mu gavema baradufasha hanyuma uwo mwaka nyene nagiriwe amahirwe baca barambwira ati wowe hari umuntu yatwara iyo High Life Foundation niwe bararondeye abantu baja gukora test yo kuja kwiga hanze mugabo bagiye kuraba hariho niveau je ntarashikira y'icongereza mugabo ati Bernadette ategereza kujamwo agati Bernadette kuno reka dufata muri SOS muri international agati Bernadette ategereza kujamwo mureke atante chance hama turabo kuntu bigenda ico gihe candamanuka ini Bujumbura barangisha formation y'icongereza
hama turakora teste hanyuma bacavuga ati ubu rero mwabaye qualifié muga muje gukora iyo teste bayita SAT yo kuja kwiga hanze tugenda rero muri Zimbabwe ryari rya mbere nuri indege experience yo mu ndege nayirose uwo munsi nyene yariteye ubwoba rero iyo teste sinagiriwe amahirwe yo kuyitora ariko naciye nsubira ku ishuri nyene ndabandanya muri lettre ndiga première ndatora exeta k'ikintu cyame nasenga Imana navuga mana ukabona ntari butore exeta jewe upfuma mpa kudubura Imana nayo ntiyari kwemera ko ndubura kuko ari handi hane yashaka ko nshika ca ndatora exeta ni ikintu ca mbere canezereye ko navuga nti wow I made it. Hari hastanguye intambara yo kwiga kaminuza. Kanavuga mana yanje. Rero nateye exeta mugaje shaka kaminuza y'u Burundi barateba. Kaje nari nshaka gukora akazi. Hanyuma ndaguma ngaho ndiyumvira. Ndabwira umuntu umwe w'umukuru nyene mu bari muri leta avuka ibugendana ndamutelefona ndamubwira jewe narateye exeta nashaka kwiga sinashaka kwiga kaminuza y'u Burundi kubera ibi cyambwira ngo none ndafise uburyo mva wo kwiga gute kinamubwira nari nshaka ko baza ko mushaka kundira Minervale hana nshaka gisati kiniki ngo ubwo buryo ntabwo mfise kandi ndabizi ko afise amafaranga hayo umuntu ego uvuga ati amafaranga bayakoresha ibintu byinshi muga kameme ntiyari kunanirwa na 300,000 yo ku gice kandi abandi yarabafasha muga navuga nti okay mana ngiriyo siyo nzira ushaka hanyuma rero niho nagiye mbona appel ico gihe hari muri vacances nyene abandi bari muri vacances mbaje naheze ishuri mbona appel muri Connect barambaza ushaka kwiga hehe navuga nti kwiga kaminuza atego navuga nti ndabwira ndashaka kwiga rero nyene amanota mugabo ambwira ati kuri leadership nibikunda amanota wowe ufise tuzokurira handi muri privé mugatari kuri leadership navuga nti nta kibazo ndabwira ndashaka kwiga haragera igihe baratubwira amanuka ni Bujumbura nyene inje kwiga mugabo cashikira ku mutante wanje nahise mutante yabi ni Bujumbura nshitseye baca baramtelefona abo muri Connect nyene abo muri Higher Life Foundation cyambwira ati burya hari ishure nabibwiwe n'umugenzi wanje cyambwira ati hari ishure rishaka kwisha hotelier tourisme ibiki tuzogende kumviriza ivyabo tizokwigisha muri system anglophone navuga nti aho nyene niho nashaka turagenda muga nkabazwa no kata journalisme irimo muga ndavuga nti reka nje muri hotelier tourisme turakora ikibazo twari twinjira dukoze ikibazo iryo shure gitwa Akila Institute for Women tukoze ikibazo ndagitora ndavuga none abazonyemerera muri Connect ko yongeye ko banza ndira handi tubabwiye hari nabandi twari kumwe urumva batwita aba history makers abana bafashwa na niyo Higher Life Foundation niko batwita cyara byemera ko ndira tavuga niko mana we urantetesheje kwere mugi kibazo cyari gisigaye rero baranyemereye baziriha Minervale byari kuvuga ati none nzobaho guti Bujumbura ariko reba cyaraduhamagara mu nama tubwira ati umunyeshuri wese hariho stipend azoronka ku kwezi kandi kiyesanga gupangana n'abandi birashoboka tuvuga nti reka nzoje gupanga rero n'abandi bakobwa tatangura rero kaminuza ndiga yo tourisme baratugaburira ku ishure Imana yazingene ntunga umuntu kuko sinzi ngene ivuga shitse ku ishure ndagira igikundiro vraiment abana baho higa abana babo mu muji b'abasirimu navuga nti nari nciriritse mugabara abana bitonda banameze neza bafite umutima mwiza hanyuma hari ijambo ry'Imana rivuga ngo utaranavuka nari ndakuzi iyo jambo ry'Imana ugiye kugiyumvira wacuvuga ati none kubera iki nyimba warunzi kubera ko ndeka kubera nce muri bino bintu mugabo Imana ifite ikintu nshaka kwigisha nagenda bigira ko ibintu byinshi cyane mugabo rero hageze muri 2015 kubera bya manifestation barabona nyene kuri campus ko badashobora kubandanya bashavuga ati turugaye ndavuga nti ya indoto yanje pe mirapfuye kwece gihe bari batangwe kuza abantu bo muri ma hotel bavuga ati musohore mudusohorera ubu akazi be masohoka wavuga ati nzosohoka pe mahankora hanyuma ndavuga nti okay 2015 jewe rero kubera ko sinasiporta kumva inkoho sinasiporta kumva ibintu nyene bijanye n'inkoho hanyuma ndavuga nti foko nduga ndaduga igitega kuri centre ndafise umu grand frère umwana wa hahandi ndashikira ko mon oncle wanje cagihe mvuye mu mutoyi
nca ndashikiraho ndahaba nta gahunda mama nari mfise yo gusubira ku ishuri nari numva nashishwe narambiwe ndavuga kirigiye ntandi sinumva ko noja muri systeme francophone ntayo nawe ngishobora hanyuma tubona baratwandikiye ama email nkari nko mu kumunani batubwiye ati abantu bonyene bateye exeta kandi badafise cours yo gusubiramo bafise amanota ya naya kuri campus nibo bemerewe kuja gusubira ku ishuri ngiye kuraba nsanga ndimo ndavuga nti haleluya ikigali nzojayo gute nzobaho gute famille yanje ntabyo yarishoboye ndavuga nti okay reka ndindire mu nyuma baca baratwandikira ama email yuko babiravye condition de vie abapfuye mu Burundi tuzora turonka agafashanyo ko ku kwezi ndavuga nti muri aka gafashanyo tuzopangana n'abandi tuzobaho tuburaye sawa nta ngorane kuko byari ibintu bisanzwe hariho umuzungu w'umugenzi wanje twari twahuriye nyene muri Akira ico gihe nawe nyene yumvise ndiko ndatanga témoignage gutya aye aca yumva arankunze arangirira ama publicité hanze ni naho naciye ndonka prothèse nziza mu mafaranga yandungikiye aba New York nuko atumva ikirundi mugarabizi arabizi ko ndabushimira yeah his name is Sean Scanlon he really knows that I really love him and yeah, I'm very grateful for whatever he has done for me since from Kigali and you know up to when I came back to Burundi even up to now he continue helping me in different things. Yeah, he's wow. He's a good father. So we say thank you. Yeah, thank you, Sean. Hanyuma maze gushika Kigali yarambwiye ati nzogufasha mu buryo nshoboye ni nawe yandondereye famille nshikiramo shashikiramo iyo famille yari abana beza abantu nyene b'ikigali abana beza bakijijwe baranyigisha ry'Imana abana candakamatika rero ari muri 2015 muri septembre ni naho nafata ingingo nari naratuye kera harimo muri 2014 2013 niho natura hanyuma 2015 niho nafata rero ingingo yo gushira ikirenge mu cyahese ndakira gakiza ndabatizwa ceka umwana w'Imana cyo gihe nyene ubuzima babizi sakaseseshwa rumuri abantu benshi yo duhejeje kwakira gakiza twatuye twiyemeje ubutanguye ikigerageza ibigerageza nyene nk'ibyo abandi bacamwo narabiciyemwo ariko nkomeza kwihangana ko muri jewe sinkunda gasuzuguro sinkunda umuntu kandi angirira piti avuga yo akabinyeneka nyene kungira piti ko wanje no kuza kumbwira urazi ikintu kimwe urashoboye nubwo bimeze gutyo mukagira ikindi kintu nyereka ukora iki niyo novuga ntikongira piti nayo kuza kumbwira yo mpore sindabikunda vrema n'abandi babimenyere nta bantu bagendana ubumuga bakunda kumva ayo majambo ego hanyuma turatangura ishure rero turiga turaheza hanyuma ndaronka akazi Kigali naronka n'ama opportunité menshi hama ishana rasuye aragaruka mu Burundi arantembereza Kigali turaryoherwa ico gihe cyose vraiment ndabishimira Imana mugabo harageze igenda aja gupangana n'abandi baje bava mu Burundi kubera ko ishure ryari rikure twabaye mu bihe nyene bitoroshe kandi byoroshe byose turabishima Imana ubuzima bwose twabaye mu Kigali haragera igihe nyene ndidesida ndavuga nti eka nsubire mu Burundi subiye ngarutse rero no mu Burundi ndakuma ngaho ndashomera nk'abandi bose aho ndepoje bakavuga nta diplome ya baccalauréat nkagenda nakora ama interview yose menya aho bipashije muganda avuga nti igihe cy'Imana nikiragera hanyuma aragera igenda ronka kandi andaronka akazi muri Kazoza Art ndakora igihe kitari gito hanyuma ndavuga nti kubera ko nguma nshaka guhindura akazi nkabona hose nibaza ko problème ya mbere ihari canke barrier ya mbere ihari nuko ata diplome baccalauréat yamfise kuko nayo mfise diplome d'institut supérieur ico bita diploma mu Congereza candagira ndavuga nti reka ngende kwishuri subire kwishuri muga kuja kwishuri vyasaba ko niga nkora nanje ntihoze muri Kazoza sinashobora kwiga kuko ni environnement iri busy
busy izamwe abantu benshi ndavuga ntavyo nashobora muga ndasenga Imana ndavuga Mana jewe ndashinanye ndakeneye kuja kwishuri muga kandi ko akazi katanyorohereza dimanche nasenga nabi ko naba nakoze samedi nkatandushe nkaje gusenga nkasinzira kandi Imana akazi vraiment nyene niko abonye wompa hamwe nje gusenga na spiritualite yanje ikagabanuka muga nti oya ndi decide kugaheba ndademisiona kandi avuga nane ko ndemisionye niho nahora mpura amafaranga gufasha abavyeyi niho nahora ndiha amafaranga y'inzu bizogenda gute mugabo nyene muri byose nizeye Imana nani nzi vraiment yuko izina ryanje mwajye mfise niyo yitungira nani nzi vraiment kigiye cyose zonyitungira hanyuma haragera igihe nka deposa bikanka haraho na deposa nkashikamente yabyo ntibikunde ahandi ukadeposa bakagusaba ibindi bazi imonde tubaye muri corrompu ndavuga nti Mana ndarusha swati rero je ndakubwisha ikingo zibiri ni kimwe swati mpakazi cyangwa nsubize ku ishuri hanyuma ndasenga Imana icyo gihe nyine Imana iranganiriza ibintu byinshi bitandukanye mugabo mu byo yanganirije byose nabonye ko ngomba gusubira ku ishuri ndavuga nti ubu rero hasigaye kunshira inzira hanyuma hariho umugenzi wanje nyene umugenzi pamfe twahora twigana yiga muri scientifique twari turi abagenzi kuva muri Pacis arambwira ati jewe rero ko yaragiye ku ishuri yarafise master ariko aragira mugabo aramuhemba avuga ati je muri make ndonka reka mbe ndagutiza amafaranga utangura ishuri ni wazo yaronka uzoyansubiza hanyuma yaramfashije nyene mu byo ashoboye mu nyuma cyane ndavuga nti ariko wo kwandikira email muri High Life nkaraba ko bonsubira kumpa amafaranga mugabo nsubiye inyuma mu Rwanda baraduha amafaranga kandi muri High Life amwe twari turonka mu Burundi twarayaronka ku kwezi bigaca bitworohera kubaho mu Rwanda dufatanije na yandi twaronka muri Akira hanyuma ndaguma ngaho ndi muri avance y'inzu nta mafaranga ava mama nari karinjira ndavuga none okay reka subire muhira mugabo ndavuga nti je sisubirayo sisubira kurya mutante wanje ko ndabona neza ko ngiye kuja ku ishuri hanyuma muri High Life maze kubandikira iciyumviro canje bacakiriye neza cyane ntibanantebeje bambwiye ati genda uzana urupapuro utwereke amafaranga bazoriha ndanabizana bambwiye ati okay baca barandihira ndavuga ariko Mana we uri nteturuye kweri hanyuma ndiga hanyuma hajya mwene mwansanze mugabo imbere yaho naragize nyene amahirwe yo kuja mu maconference atandukanye ngenda swati ngiye mu bintu byo mu maconference y'abagendana ubumuga swati ngiye mu yandi maformation naragiye muri Kenya naragiye muri Ethiopia nyene ahantu hatandukanye byo byose ndabishimira Imana ko yanciriye inzira ni ibintu nyene sinzi ageye niba ni gukorera ibintu ukumva uvuga ati sinzi yego kweri hanyuma nyene ico gihe cyose ibikugora ntibireka kukuza mugabo najambo ry'Imana ivuga ati ndimuhumure naratsinze isi Yesu yaratsinze isi urumva naho biza bigerageza ntibura kubura twarabitegujwe bigeragezo byama ariko bivana no kwizera umuntu afise no kwihangana rero ndiga summit narahejeje yes navuga ngo ndafise akazi kari permanent ariko ndakora hari ivyo nkora by'iwanje nyene hari ivyo nkora byo mu association y'abagendana ubumuga ariko hejuru y'ivyo ndi mu athlete ndi mu athlete muri natation ndi mu athlete muri natation abantu bashaka kubaza ati mbega bigenda gute ndakura prothèse hanyuma nkaja mu mazi mvuye mu mazi nkasubira nkayambara nta soni mfise abumva bashaka kuzombona ndiko ndoga barashaka kuja kuri YouTube yanje ndafise chaîne YouTube yitwa Bernard Story canke bakaza kundaba nogera ikiriri le mardi et jeudi ndi n'umukinyi kandi wa sitting volleyball ngira entraînement samedi canke dimanche abumva bashaka kuza kundaba bashaka kubona ibitangaza Imana ikora kandi si jeje nyene hariho n'abandi turashoboye abagendana ubumuga kuvuga yuko kubera ko dufise ubumuga duca twicara canke tukaja mu mabarabara gusega ego birashika umuntu akaja gusega nkuko nabikoze bivanye na condition canke bikavana n'ubundi buzima abantu babayemwo ariko byiza ahanini ikintu nabonye cyane mu buzima bwanje nagiye ndamarka nuko
Imana iratutse hariho Zaburi sinibuka nyimba ari 62 ivuga ngo uranzicara ryanje urazihaguruka ryanje wandemeye mu ndama en fait nta kintu na kimwe bana nk'ubu nikoze mu jisho gutya Imana irabizi ko ntari kuza kwikora muti rero ibintu ducamwo tukiplenya ariko kwiplenya siyo solution ni gusenga kuko maze kwiplenya bumaze kwereka Imana ko atacishoboye mu buzima bwanje bwose nabayemwo nagiye mbona ibitangaza vy'Imana nagiye mbona Imana incira inzira cyane ikintu nshimira Imana ko yarakoze nuko naronse agakiza tudabaze kumubona n'umuntu akora ibintu hamwe n'umuntu akomeye avuga ati okay Imana irakora ibitangaza ya ndoto yo kuba umujournaliste utunaye tubwira ko nayo ne vyagenze gute ubuye kusiga bise chaîne yawe ya YouTube uzobigira binini ya bien sûr muga umva utubwira kuri ico oyo ngo tubwire ndashaka kugira abandi bantu bavuga ati nibaza ngo ndana ubumuga birahagaze alors que c'est pas vrai ni Imana iheze ibintu umuntu aheze ibintu yego. Merci beaucoup kuri ivyo bibazo mbajije hama ndetse ko mu journaliste yaraheze ni yaheze kubera ko ntobishobora ahubwo nabonye hari ikindi kintu nshaka kushiramo cyane kuko ndumuna akunda igihugu cy'u Burundi rero kuba narize hôtellerie et tourisme bimpermeta cyane kugira promotion y'igihugu cy'iwanje kenshi muzobona nagiye no gutembera ku ma beach ahantu hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi nkashira ku ma statut nkashira ku ma Facebook kuba naragiye muri hôtellerie et tourisme ndashobora no kuba umujournaliste nkaza ndagira promotion ya hôtellerie et tourisme this is Burundi rero cyane ugatukaya nka site yawe ya Visit Burundi yego navyo birashoboka pour le moment vraiment sinavuga ngo ndo mu journaliste mugabo ndagerageza kuba mu journaliste indirectement hanyuma kuri ivyo bya YouTube bien sûr nzayigira nini ubu gusa no kubera ko uburyo butarankundira bwo kugira nshobore kuza ndakora ama video ico nkora ubu nshaka nk'ikintu nshaka gushikiriza cyangwa ari abantu bashaka ko ntangiye itemoignage abantu benshi bakize imitima surtout hageze nko kuri reconciliation subi inyuma gato kuko umuntu byamfashikiye kirekire bwangire reconciliation n'umuntu yoba yaratumye muri famille tumererwa nabi canke tubura abavyeyi ni reconciliation ni ikintu gikomeye cyane mugabo umutima wanje uburera rero ndarindiriye ko ubu nkorana na Ndima TV abampaye invitation ndagenda nkitaba nkashikiriza message canke nkandika kuri Facebook rero nibaza yuko mu misiri imbere nivyagenda neza nzasira kuri Bernard Story kuri YouTube ariko meanwhile hariho intoze nyari ama video maze gushirako muzogende muge subscribe hanyuma muyabone canke mundungire friend request kuri Facebook muze murabona ivyo nandika kenshi ndakunda kuvugira abantu bagendana ubumuga nca nishura na kibazo cyawe bavuga ati akamuhotera abandi bantu baza ko bagendana ubumuga ataco bashoboye ara abantu bongaho nyene nashaka cyambere maze nkosore abantu bakunda kuvuga ngo naka nikimuga ijambo ikimuga mu mategeko yo kubahiriza gateka kazi na muntu ntirikivugwa bavuga ati naka agendana ubumuga bwo kuguru canke bwo kutabona canke bwo kutumva rero tugerageze dukosore mu gatoyi mu kirundi ciza nibaza ko mwabitahuye hanyuma icerekeye kuvuga ngo ntibashoboye je nibaza yuko bivanye n'ibikorwa nkora benshi baramaze kubona yuko afite disability canke ubumuga nubwo mu mutwe musanze umutwe wamaze gupfa nene ko umutwe ari gukomanda byose woshaka ugaca wipfira ngubera ko umaze no gukritika umuntu ngo naka ngo nawe nivyo akora atari nivyo ushoboye deja nawe urafise ubumuga bwo mu mutwe rero dutahure yuko ubumuga bushika n'importe quand rero umuntu no kumubahira icari généralement umuntu mwubahira icari y'abagendana ubumuga canke atabugendana umuntu yamafise ikintu arushije uwundi rero tunatahure nuko umuntu siwe yiremye umuntu yaremwe n'Imana niyo izi imigambi yo ku buzima bwiwe uko buca canke bwira rero ahubwo oriyo yuko mukritika mwereketi kugira ikintu kigende neza gutya reka ndagufashe duce muri ino nzira n'ahandi hose nshimira n'ama online TV tumaze gukorana Bujahid Mashariki Siren Vibe TV barafashije vema kugera kure nararose abagenzi benshi bafashije mu buryo butandukanye
ego bien sûr hose natanga témoignage ya kahise kandi mbwa narayicishamwo mugabo nizeye yuko iyi témoignage vraiment muntu w'Imana mu bosi wanje ko muri kazoza yakunda kuvuga ngo muntu w'Imana rero muntu w'Imana uriko raraba waravye iki kiganiro K19 TV nokuri umutima wawe uworoshe cyane nyimba umuntu yanakugiye nabi mubabarire nyimba ari n'ikindi kintu wari kurabona kuri mugenzi wawe nimubana amahoro jya mukimana ivuga ngo tubana amahoro n'abantu bose ndabashimire kuba mwana nkurikiranye yo Bernadette tugushimire cyane gose nukuri merci ndizera yuko hari abantu imitima yabo yakize kandi ndizera yuko abantu batazasaba kuvuga ngo umuntu ngo ujya muntu ngo ni kimuga no ujya muntu agendana ubumuga kandi ni ibintu bisanzwe ni ibintu bishika ni ibintu bishaka gushikira nawe hari abantu bava muri bakomeye ku mugoroba ukamusanga ari mu mitere yadugije amaguru ni ibintu bisanzwe cyane twadukiye gutahura yuko ni ibintu bishikira umuntu kandi Imana ntibimuhevye petetse bishaka kumwigisha muri uko kuntu nyene cyane kakureka yuko naho uwo muntu ari kimuga cyane agendana ubumuga ubumana bwanje bugaragarira muri ivyo nyene rero ndamushimiye cyane Bernadette gose hama nkashimira n'abantu bose ngamufashe neza mwarakoze kumufatira neza nanjye mbana ndamufata neza je ndamufata neza mu kumugora ndamwongeza iminsi yo kuba mu kumutwenza basika umuntu afsetana nukuri no basaba yuko abantu babishoboye muce mugenda kwipaje yiwe mu birabe guys aroga muri piscine ararusha n'abantu bazabagura ibintu najya arandusha narafushe reka tujane nduraje oya no nkeneye kumara amazi no nkeneye kwimara amazi afure urumva arandusha kandi mfise amaguru yose cyangwa ubona rebe Bernadette nawe uyu mvuga ndi proud nawe rero uzomukora akazi abankeneye azobankeneye gusa nukuri numva ndamushimiye gose kandi nzira yuko kuri K19 TV abantu bayikurikirana yuko muza kugira icyo mutahuye cyane rero ndabashimiye cyane na Bernadette ndamushimiye kandi ubugira kandi ndashimiye David yari nyuma ya kamera nibaza yuko David yabaye umustar ko twaba tumvuga Miss Yose kuri K19 TV rero cameraman wa kuri the graduation ego David azacha frame Okay guys, nukuri twashimire gose mwakoze cyane nukuri Sandrine arabakunda gose kandi ndabashimira gose hama I'm coming again nagarutse kandi nawe sinatekereje gato yakora murabizi ubuzima muga ubu nagarutse tugiye kuza turabana kenshi hama ndabakunda cyane bye bye naho butambwe kandi gikurikira murakoze gose.